imbere yuko dusengera hamwe ngomba gusoma ijambo dukura mu byakozwe n'intumwa, ijambo tuzi twese. Ibyakozwe n'intumwa gice 22 dore ku murongo wa mbere. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant. Ati yemwe bagabo bene data kandi ba data, nimwumvirize ibyo niregoza muri mwebwe. Bumvise ababariye mu giheburayo barushiriza gucereza. Paulo aravuga ati ndi umuyuda, navukiye i Taruso h'i Kilikiya, ariko nakuriye muri iki gisagara nigishirizwa imbere y'ibirenge bya Gamaliyeli, nk'uko uruhande rugoye rw'ibyagezwe bya basokuruza ruri. Ngira ishaka ry'Imana kuko namwe mwese murifise uyu munsi. Umurongo wa 4. Kandi nahamba abakurikira inzira ya Yesu gushitsa bapfuye, nkababoha nkabashira mu mabohero abagabo n'abagore. Umurongo wa 5. Kandi n'umuherezi mukuru nawe aranshingira intahe y'ibyo, bo n'abanyekombe bose nibo bampaye ibyete byandikiwe bene data b'i Damasiko, ikinjanyeyo ari ukuzana i Yerusalemu abaho nabo bari mu ngoyi ngo bishure. Umurongo wa 6. Nuko nkigenda nshitse hafi y'i Damasiko, hari nko mu mashoka, umuco uhambaye uza giturumbuka uvuye mu ijuru ukayanganira ijya nino. Nikubita hasi numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Umpamira iki? Nanje ndabaza nti urinde ga mwami? Aranyishura ati, ndi Yesu Umunyanazareti uwo uriko urahiga. Kandi nabo twari kumwe umuco barawubonye, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Ndamubaza nti ngire nte ga mwami? Umwami aranyishura ati, va hasi ushike i Damasiko, niho uzobaririrwa ibyashinzwe kuzokora. Maze ubwiza bw'uwo muco bumpumishije, abo twari kumwe bamfata ukuboko shika i Damasiko. Umurongo wa 12. Umugabo yitwa Ananiya yubaha Imana mu kumvira ibyagezwe, yashimwa n'abayuda bose babayo, aza ahondi. Umurongo wa 13. Amahagarara hejuru arambarira ati, Sawuli mwene data, humuka. Ako kanya ndahumuka ndamuraba. Arabandanya ku murongo wa 14, aravuga ati, Imana yabasokuruza yagutoranirije kumenya ibyo igomba, no kubona wa mugororotsi, no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe. Kuzomubera icabona ku bantu bose ku byo wabonye kandi wumvise. Umurongo wa 16. None ni iki kigutevya? Niki kigutevya? None ikigutevya ni iki? Va hasi ubatizwe, wiyuhagire ibyaha byawe, wambaze izina ryiwe. Maze ngarutse i Yerusalemu, nariko ndasenga mu rusengero, mera nk'urota, ndamubona ambwira ati, tebuka uve i Yerusalemu vuba, kuko batazokwemera ibyo nshingira intahe. Umurongo wa 19. Nanje ni mwami, nabo ubwabo barazi yuko nashira abakwize mu ibohero, nkabatonagurira mu masinagoge yose. Umurongo wa 20. Kandi hamwe amaraso yo gushingira intahe Stefano yava, nanje niho nari mpagaze mbishimye, nsanze impuzu z'abamwica.
Cependant, il me répondit, verset 21. aranyishura Mets-toi en route, ati genda je t'enverrai fata akayira kuko nzogutuma kure ku banyamahanga gushitsa hano iri jambo ry'igiciro ryera. turahaguruka dusenge. data uri mu ijuru, turagushimira twese hamwe kubwo iyi saha Seigneur, pour le mwami, privilège kubwo de pouvoir être ici. amahirwe dufise yo kuba turi hano. wowe mana urabona imitima yacu, urazi ibyifuzo byacu, Dieu, urazi mana ibyo twipfuza mwami. c'est de toi seul, Seigneur, ni kuri wowe gusa, vient tout ce ni wowe hava ubutabazi, ni wowe gusa hava ubutabazi, ubutabazi bwose twipfuza kandi dusengera mwami. turagusabye ngo uduhezagire, uhezagire ubwoko bwawe, uhezagire ijambo ryawe, uhezagire abo bose baraba kuri wewe, abo bose bagusenga mana. udufashe, utugire akagongwe, ukore ku minwa, ukore ku minwa yiwo uza kutuvugishirizamwo, utange ubuntu kubwo iciro c'izina ryawe. amen, amen, amen. turicara. louange et remerciement soient rendus. guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami kubwo amahigwe ayo dufise kuba turi hano. Vous remarquez bien que ma murabona neza ko ijwi ryanje ntiriramera neza, mais l'atmosphère ariko est meilleure. icuka ni ciza. Une bonne atmosphère rero nohitamo icuka ciza que d'avoir une bonne voix. aha kugira ijwi ryiza. Mais quoi qu'il en soit, ariko uko biri kose pour le week-end, turashimira umwami kubwo iherezo ry'inga riheruka. murashobora kwibaza même ici, yuko wowe bwa umuntu ko ari akaba ari hano hanyuma akavuga ibintu pas encore, atarabona, c'est pas, ibintu atazi, et hanyuma que l'on ne pouvait même pas encore se représenter avant. udashobora no kuba wowe kwibaza mu byumviro imbere yabyo. ariko iyo turabye ubwizigwa bw'Imana tukamenya gushimagiza ubuntu bwayo. kuwa mbere ku mugoroba twari dukoranye nka bene data, twaragerageje De reconnaître la kumenya volonté de Dieu. kugomba kw'Imana. Nous nous sommes posé la question, twibaza comment ikibazo ni gute mbega twobandanya kwegera Imana birushirije, ni gute amakoraniro organiser yoshobora gutunganywa ou fait agakogwa kugira ngo Imana ishobore kubonamwo ibyayo byuzuye. Vous savez que murazi yuko c'était puissant ibyari iby'ubushobozi mu butumwa, mu bukozi bwa Pawulo cyangwa bwa Petero cyangwa bwa Filipo d'un frère Branham. cyangwa bwa muri data Branamu, Ce qui était puissant ibyari iby'ubushobozi n'était pas, ntibyari ko ubutumwa bwari burebure cyane, ce n'était pas seulement ntibyari gusa ukugaragaza avuga amabanga y'Imana, ariko cyari icamwa c'Imana cyagaragara kivuye mu ijambo kandi biciye kuri mwemu. amen. et cela est devenu kandi ibyo préoccupation. byabaye ibyo twitwararika, umwitwariko wacu. ibyo Seigneur, nabwiye umwami ibyo hier nuit, mu ijoro rimwe, après une expérience particulière inyuma y'umwimenyerezo udasanzwe qui a duré jusqu'à tard dans la nuit. wabaye gushika mu ijoro rikuze cyane. abantu bari baje bavuye muri Amerika, hanyuma Où est barabaza ngo le pays de Galles? ikanguro ryabaye mu gihugu cya Gari riri hehe. Ils ont demandé barabajije, niba ndabyibutse neza, babajije umupolisi n'est-ce pas? mbega byo bari byo. Et ces messieurs hanyuma uwo mushinga ntahe à être dirigés, yari yibaza ko bagira bamurongore bamwereke ati fata igari ya moshi iyi n'iyi, ufate n'ibisi, hanyuma uce uruhindure, hanyuma tu y arriveras. uzoshikayo, Et cet homme dit, urashikayo. hanyuma uwo mugabo we yarishuye ngo ni jendi kanguro pays de Galles. ryo mu gihugu cya Gari. Et j'ai dit tout cela au Seigneur. ibyo byose nabibwiye umwami, Et je lui ai prié hanyuma ndamusaba de me faire ngo et de nous faire, atugirire, si je peux le nimba dire, no bivuga uko, qu'il fasse de nous atugire une restauration ukugarurirwa de
de ce dont il s'agit maintenant. kw'ibyo ari byo bijanye n'ivy'ubu ubu Et ce n'est pas trop demandé. kandi rero ko si gusaba birengereye kuko hamwe n'imana ijambo hamwe no kubibamwo ibikorwa misi yose birajana. Pourquoi en ces jours, kubera iki mw'iyi minsi les œuvres de Dieu ibikorwa by'imana n'amajambo y'imana kubera iki bitojana chaque fois buri gihe que les hommes igihe cose abantu ont reçu bakira Dieu bahawe n'imana prêché ibyo bigishijwe dans le cadre d'un réveil. mu gice icikanguro ryaba ryakuriyemwo Et nous l'avons clairement compris. kandi twabyihweje mu buryo butomoye abantu gake cyane bagira umwimenyereza ngo baronke ibirengeye ibyo baba bigishijwe ariko Temps de la justification mu gihe cyo gutsinanishirizwa expérimentée bagira umwimenyerezo bagatwara ibyo baba bigishijwe ils étaient baba des justifiés par grâce. ari abatsinanishirijwe ku bwo buntu kuri bo rero ntibwaba ari ubutumwa gusa C'était une simple parole. yaba ari amajambo gusa asanzwe ariko ijambo Parole ryari ijambo ryacwengetera rikanyengetera muri bo vivante. nk'emu akarigira rizima Le résultat hanyuma bakaba icamwa c'ubwo butumwa en est le même ni nako bimeze mu minsi mouvement de la sanctification. mu minsi y'ikanguro ryo kwezwa canke mu minsi y'ikanguro ry'abapantekote naho Mettons tous la main sur le cœur. reka twese dushire ikiganza ku mutima abantu baraza bavuye kure na hafi bakumviriza ijambo ry'imana bakaronka C'était presque une obligation divine. ahubwo byaba ari nk'ibitegetswe biva ku mana byaba ari ibintu byajana ego ubutumwa hamwe no kuba canke kugira umwimenyerezo De paix w'ivyo avec Dieu. birajana hamwe n'imana S'il y a une grande distance iyo hari pour dire la chose, intera nini canke plusieurs iyo hari tuca tuvuga ko hari haciyemo igihe kirekire ku bijanye n'imyaka s'il y a une grande distance, nimba hariho itandukano rinini désespéré. hagati y'ivyo bintu bibiri umunsi umwe tuzobabara Que nous soyons un témoin birakwiye yuko tuba de ce que Dieu igishinga ntahe kizima c'ivyo imana yasezeranije igahishura muri kino gihe Et si nous regardons exactement la chose, iyo turavye neza ibintu alors nous avons si bien compris le message aho rero nimba twatoye neza ubutumwa que le chemin tugatahura ko inzira de justification inzira ica mu gutsinanishirizwa mu kwezwa mu kubatizwa muri mwe mugera hanyuma par l'achèvement hakaza uguheraherezwa conduit kugira ngo turongogwe nk'umugeni agiye gusanganira umukwe nous devons tous aho rero twese dutegerezwa ibyo kubishaka ku mutima du grand sérieux. tukomeje bishoboka Il n'y a personne nta muntu n'umwe qui passera azorengana à côté de la chose. ngo abice ku ruhande Qui passera canke ngo abirengane uko si cela abice ku ruhande saisissait ivyo bidufashe hors bikadufata imbere mu bwina bw'umutima kugira ngo que nous ne puissions ku buryo tudashobora ahubwo kuba twashobora kwibuza kuvuga ngo mwami turi hano ijambo ryawe ntiryigeze risohoka rigaruka kuri wowe ari ry'ubusa mbega bigomba kuba bitandukanye uyu munsi mbega warahindutse ou est-ce que quelque canke hoba hariho ikintu kibura ou est-ce que c'est Dieu a tout fait. imana yakoze byose Nous devrions presque dire two kuvuga nimba abandi bose bateza kugira canke bakagira ibibazo certainement pas nta bibazo bagira nkatwe kuko guhera mu gihe c'umwami no mu gikristo c'ubwa mbere période où hariho igihe aho imana yiyemeza kiyerekana ko ari inzima kandi ari nyakuri nko mu minsi yacu dushobora kubona
amashusho de la colonne de feu. y'inkingi y'umuriro, turashobora kubona amashusho y'inkingi y'igicu. Ibyo byose ni ibyemezwa by'indengakamere y'uko Imana yarungitse umukozi wayo, umuhanuzi, Pour apporter kugira ngo azane ubutumwa bwa nyuma. des miracles et des signes Ibitangaza, ibimenyetso, ont été manifestés ibyo byose byaragaragaye et accomplis dans le ciel et sur la terre. bisohoreza ku ijuru no ku isi. Il n'y a pas d'excuse. Rero nta rwitwazo. Ibyo rero bitwinjiza mu mubabaro ukomeye imbere mu mutima, atari mu kwiheba, Mais dans ariko mu cyifuzo ko Imana puisse confirmer yo kwemeza ibyo yavuze mu ijambo ryayo, que nous puissions tous être twese tugashobora kuba igishinga naye kizima l'œuvre de Dieu. cy'igikorwa cy'Imana muri no minsi. Amen. Amen. Que la parole divine Ijambo ry'Imana rigashobora gukurikirwa d'une expérience avec Dieu. n'umwimenyerezo hamwe n'Imana, hamwe n'ibikorwa by'Imana. Et si nous en venions tous à Iyo rero twese tugeze aho tuvuga Seigneur, tuti Mwami, nous ne partirons pas d'ici, ntituva ngaha à moins que tu ne nous aies bénis. kireka uduhezagiye. Nous avons chanté dans le cantique de Jacob, Twaririmbye mu ndirimbo que ya nous avons vu Yakobo l'échelle du ciel. ngo twabonye ingazi ziva mu ijuru, kandi umwami yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, aravuga ngo muzobona ibisumba ibyo, ibirengeye, muzobona ijuru ryugurutse, Et les anges de Dieu abamarayika descendent. b'Imana bamanuka baduga, nk'uko biri muri Yohana 1:51. Nous avons les plus grandes promesses. Dufise amasezerano akomeye gusumba y'ibihe byose. A été récapitulé, Ibintu byose byaregeranijwe, nous a été servi. hanyuma turabihabwa. Le Seigneur Umwami nous a dressé une table yaduterekeye imeza yuzuye imbere y'abansi bacu, nk'uko bihuje na Zaburi 25. kandi turashimira Imana kubw'ijambo ryose, kubw'inyigisho yose, kubwo umugisha wose, kubwo umwimenyerezo wose uwo twamaze gukora. Mais de notre côté, Ariko ku ruhande rwacu le temps presse igihe kirihuta, et nous avons kandi l'impression twiyumva nk'aho Imana une chose avec puissance. ishobora gukora ikintu mu bushobozi. Kandi ibyanditswe byera biravuga ngo abahanuzi bose bo mu isezerano rya kera Jusqu'à Jean, gushitsa kuri Yohana prophétisé, baravugishijwe alors, le royaume de Dieu, guhera ico gihe ubwami bw'Imana buratangazwa, et que ce sont ngo les violents kandi abahizi à la force. ababinyakura babunyakurisha ubuhizi, nk'uko biri muri Luka 16:16. Aho rero Imana ishaka, J'en suis fermement kandi ndabyemezwa mu mutima bikomeye, Imana ishaka ko ijambo ryigishijwe, Imana ishaka kugira ubutumwa bwayo ibugire buzima, hamwe ce que cela implique. n'ibintu byose bijana nabwo. Se confirme Ishaka kwiyemeza ubwayo, kwiyerekana muri abo bakiriye ijambo ryayo. il veut en rendre témoignage. Et je pense que lorsque Ishaka kubishingira intahe, kandi ndiyumvira yuko iyo twumvise ibintu nk'ibyo twumvise kuri Sawuli, ibyo twumvise mu ijambo ryatanguje, ce sont toutes des expériences glorieuses. ni imyimenyerezo Je vous l'ai dit, y'ubwiza. Kandi ndabibabwira, igihe nari i Damasi abantu bari buzuye ibinezaneza, barambwira ati bati mwene data Frank, nimba atakira kimushaka kubona, mais le lieu ariko ikibanza aho umwami yiyerekeye Sawuli akamwiyerekeraho dans la lumière mu doit absolument le mu muco w'intakamere utegereza kuhabona. Ntiyego nanjye nagiyeyo, mais
Au-dedans de moi, dans mon âme, ariko imbere muri jewe mu bugingo hariho ikindi cyifuzo cabiragira, pas seulement de voir atari gusa kubona iyo nzira ya kera, uwo muryango wa kera canke umuryango wa kera. Ibyo ntivyari ivyipfuzo by'umutima wanje. Icifuzo c'umutima wanje kwari ukubonana n'umwami nk'uko Pawulo yabonanye n'umwami. Amen. Et si nous avons bien écouté, Niba twumvirije neza, il est dit que Saul s'était oublié haravugwa ngo au point que cela Sawuli ne lui suffisait pas de faire yari yariyibagiye ku buryo bw'uko bitari bimuhagije kugenda gusa i Yerusalemu canke i Taruso canke ahandi, ahubwo selon yitandukanije s'imaginant naturellement être nk'uko irrépréhensible. biri mu byagezwe bya Yuda, akibaza ko atakintu kimwe ashobora kwagirizwa nk'uko yibaza. Sindabizi La loi lui a ordonné de faire ce qu'il a fait. aho ibyagezwe byamutegeka gukora ibyo yakoze, ariko ibyo si dushaka kuvuga ko kuri uyu mwanya De rencontrer un tel umwami ashoboye guhura n'umuntu nk'uyo yuzuye uburake, plein de révolte, yuzuye ukwiyagambura, akaboha abagabo n'abagore nous l'avons lu, nk'uko twabisomye, sans qu'il ne soit jugé, sans batanaciriwe urubanza, atari umushingwamanza ahari, atari n'umupolisi, atari n'uburenganzira na bumwe, ariko akaba hari ishaka ryinshi ry'umunyedini rimwuzuye, ariko umwami agahura n'umugabo ameze nk'uko, akamubwira ati ubu rero jusqu'ici et pas plus loin. gushika hano nturenga hano, ntugere kure, guhera ubu Tu seras uzombera igikoresho nacaguye. si cela est possible pour Dieu, Ivyo bishoboka ku Mana, aho rero devrait avoir pour nous tous kuri twebwe twese une bonne et réelle chance byagomba kuba ariyo amahirwe akomeye kandi meza yo kuza imbere y'Imana, avec un tel désir dans notre dufise cœur. icifuzo nk'ikiraho mu mutima ngo Imana yishure, Imana yemeze ijambo ryayo, nivyo ishobore gukora ibintu by'ukuri muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Amen. Nous tous, nous sommes conscients. Twese turazi Nous n'atteindrons yuko pas le but tutazoshikira intego en étant comme nous voulons, tumeze nk'uko dushaka, mais uniquement dans ariko notre gusa parfait. turi mu kugomba gutunganye kw'Imana gusa. Nous ne pouvons pas peut-être Kumbure juger pour le moment à quoi ressemble cette volonté parfaite. uko turi ntidushobora kubona neza uko kugomba gutunganye kw'Imana kuri ubu, ariko turashobora kuvuga ikintu kimwe: azoturongora bihuje n'ijambo ryayo, kuko ugomba kwayo kwamye établi dans sa parole. kwamye gushizwe kuri mu ijambo ryayo, Et cela kandi ivyo va pour toutes. biruko Il a burundu. donné son esprit Yatanze ijambo ryayo dans toute. aturongorere mu kuri kose. Ainsi, Uko rero la demande qui est dans mon cœur icifuzo canke ico usaba mu mutima wanje nuko puisse Imana être glorifiée ishobore gushimagizwa biciye kuri twebwe, que la prédication ku bwacu, biciye kuri twebwe, ubutumwa bwa Bibiliya bushobore biblique kurema ivyamwa vya Bibiliya, hanyuma abantu vivre, bashobore kubaho, bagire umwimenyerezo, bave mu myimenyerezo ya Bibiliya. Amen. je pense que nous pouvons Ndiyumvira yuko encore faire entièrement confiance. turashobora kugira icizere mu buryo bwuzuye umwami. N'empêche de croire Niki kibitubuza kwizera byuzuye Imana? Niyizigwa ku ijambo ryayo, niyizigwa ku bwoko bwayo. ce qui nous touche. Ibidukorako nawe bimukorako. Et il dit, Iravuga vous faites au ngo plus petit de ibyo ceux mukoreye qui croient bato muva c'est à nyizera moi que vous l'avez fait. muba mubikoreye jewe. Mais il dit aussi Ariko akanavuga vous ne ngo l'avez pas fait, nibyo mutabakoreye que vous ne l'avez pas fait. ni je mutabikoreye. J'avais faim. Nari mfite inzara ntimwampaye ibyo kurya, nari ngwaye ntimwangendereye, n'ibindi kuko buri muri Matayo 25:40. Voyons donc, Turabona rero yuko nk'umutwe il est lié à son corps. afatanije n'ingingo ziwe, afatanije n'umubiri n'ingingo ziwe, Fort kandi byose bikagira ubumwe bw'Imana. Aho rero nous sommes déjà secourus. aho tuba dutabawe, Connaissons
iyo tumenye yuko ikiganza canke ikirenge canke urugingo urwo arirwo rwose rw'umubiri yuko rudafise kwikoresha uko rwishakira, ariko amabwirizwa ava mu mutwe, kandi Kristo niwe mutwe, natwe turi ingingo zegeranijwe, kandi aho niho rero ubu tugomba gushimika, atari gusa koza tuvuye mu ndimi nyinshi, mu mahanga menshi no mu bihugu byinshi, hanyuma tukaza tukagomba gusa dufise ukuntu tubona ibintu mu buryo butandukanye, ariko tube turi hamwe, dukoranijwe hamwe munsi y'ubumwe bw'Imana, hatangazwa muri kino gihe cya nyuma, twegeranijwe na Mpwemu Yera muri uyu mubiri w'Imana, kugira ngo Imana ishobore kwishura. Imana ni Imana nzima, ntifise ingingo zapfuye ku mubiri wiwe. Urugingo rupfuye ntiruba rukirimwo ubugingo, ubuzima, ahubwo ni igitsitaza gusumba uko byofasha. Umwami ashaka kutugira ingingo zizima zifatanye n'umubiri wiwe, amen, ziri ku mubiri wiwe, zuzuye ubuzima bwiwe, zishobora gukurikira ikimenyetso na gito kiba kibonetse, zigakora ibyo we ashaka ko dukora, ko we ari umukuru. Iyo turavye umubiri wa hano ku isi, sinokwigira mbwira ikiganza ngo ubu rero ngo mfatira ntorera amarori, ubu rero ngo ntorera Bibiliya. Ibyo birikora mu buryo bwonyine bukina bukwi, atakira kimwe kivuze. Simbwira ngo kirenge ubu rero ngo haguruka, ubu rero icara, ariko byose bikora mu buryo bwuzuye, byikora ubwayo. Umutwe urongora buri rugingo, buri gikorwa, byose bigenzurwa kuva hano hejuru. Umutwe iyo barimwe tukabizemo umwimenyerezo, dushoboye kubona ibyo bishizwe mu mubiri w'Umwami, tukaba twegeranijwe mu bumwe nk'uburaho bw'Imana, byose bikaba mu buryo by'ukuri ibintu byikora. Tubaye nyine mu gihe aho tubaye mu gihe aho ibintu byikora ubwabyo, bifata ikibanza cy'ibintu bigumaraye bategerezwa gukoresha. Ubu no mu buryo bw'Impwemu naho kumbure mwovuga ngo inzira ngo ni ndende, yego bishobora kuba bimeze uko nimba ubwacu twe twabikora, ariko tugiriye icizere Umwami, umwimenyerezo umwe wari uhagije kuri Sawuli, guhera muri uwo mwanya yacitse umuntu mushasha, umuntu yahindutse. Yarabwiwe ati genda hariya uzobwirwa ibyo utegerezwa gukora. Wewe batizwa, wozwe ibyaha byawe mu kwambaza izina ry'Umwami. Kubera nyene, kubera ko nyene iryo jambo niryo ritahugwa nabi n'abantu benshi, ritahugwa nabi n'abantu benshi kubera yuko ntibarisoma mu buryo bwuzuye. Bavuga ngo ikigongwe ngo no kozwa ibyaha ngo biri mu mubatizo. Oya, ukubabarirwa ibyaha biri mu maraso y'umwagazi. Umubatizo ni ukwemezwa yuko ibyaha byawe byababariwe. Haranditswe ku murongo wa 16 muri Muzaka 22 haravuga ngo haguruka ubatizwe
ngo wambaze izina ry'uhoraho kugira ngo ubone ngo kubabarirwa ibyaha byawe. Ariko uwo si wo mutwe wo kuno mugoroba. Hano muri Zaburi ya 80 twabwiwe, Zaburi ya 80, Zaburi ya 80 umurongo wa 2, umurongo wa 2 mu Kirundi: ewe mwungere w'Abisirayeli, tega ugutwi, ni wewe urongora aba Yosefu nk'umukuku, ewe uvyagira ku bakerubi kayangana. Kangura inkomezi zawe imbere y'aba Efurayimu n'aba Benyamini n'aba Manase, uze kudukiza. Mbega iri si jambo ry'igitangaza. Imana ntikeneye umuntu avuga ngo rindira gato, rindira ngo ngiye kubikora. Imana ikeneye inzabya, ikeneye ibikoresho atakire kimwe bishoboye, ataco biri ariko byishira ku ruhande rwayo kugira ngo ibikoreshe. Rero nk'inzabya nk'izo turashaka kwishikanira umwami, dushobora kuvuga tuti o Mana, ntugishoboye kubyihanganira. Twumvise ubutumwa bw'ibihe byose, twaronse inyigisho y'ibwina ishoboka mu bunini nk'uko atantumwa n'imwe cyangwa umuhanuzi yigeze abimenya. Uko niko nshobora kwiyumvira, sishaka kuja kure. Aho usishatse gutera Paulo canke Petero, oya oya, birakaba kure, oya. Haheze imyaka 2000 abo bagabo nabo bari barindiriye ibintu byose biriko bisoza ubu mu gihe cerezo, muri kino gihe c'ubuhanuzi. Amen. Paulo na Petero bari barageze ku kera hafi y'umwami, igihe Yohana yahabwa uguhishurirwa kwa nyuma kwa Yesu Kristo kwa zina ka Patmos, igihe amabanga ari mu makete indwi yahishurirwa Yohana n'ibiri ku biteko amatarandwi. Ibyo twebwe nk'abantu bagiwe ubuntu imbere y'Imana turashobora kuraba muri kahise, tugashigwa mu byo Imana yavuze bice kuri Mose, kuri Aburahamu, kuri Isaka, kuri Yakobo n'abahanuzi bose n'intumwa zose, tugashigwa muri gahunda rusange yose y'Imana. Aho rero inama yose y'Imana nk'uko bitegerezwa kuvugwa muri kino gihe. Nowa yarabitangaje mu burebure aho byari bimushobokeye mu gihe ciwe. Abantu bose baravuga mu duce kubigiye gushika, bakavugishwa ku buntu, bakavugwa no kuri uriya yaragiye kuzoza kudukiza. Ariko igihe ibihe byari bisohoje, Imana yavuze mu ncamake imvugo yose yavuzwe mu myaka irenga nk'ibihumbi 3500 canke 600. Ibyo byose irabivuga mu ncamake, irabigaragaza, ibigira ibifatika by'ukuri muri Yesu Kristo. Umuhanuzi yamenye ubundi gake cyane, ariko bose bavuga muri mwemu umwe. Uyu munsi turashobora kubona, atari kubona gusa, ariko dushobora gufata mu ncamake ivyo Imana yavuze biciye muri abo bahanuzi bose. Aravuga hano muri Zaburi ya 80 umurongo wa 3, umurongo wa 1 ngo wewe uvyagira ku bakerubi
Déploie ta force. kangura inkomezi zawe imbere y'aba efurayimu n'aba benyamini n'aba manase uze udukize Restaure-nous. uze kudukiza mana utwigarurire Fais briller ta face. umurikishe mu nyonga hawe natwe turakira. Il y a un autre passage biblique qui dit le salut. hariho uwundi murongo wa bibiliya uvuga ngo agakiza kava ku mwami, Et un tel salut divin. kandi agakiza nk'ako k'imana agakiza nk'ako k'imana ariko dushaka kugiramwo umwimenyerezo bishingiye ku bintu byose bijyana nawo atakantu na kamwe twanse tunitse. Restaure-nous. umurongo Fais briller ta face. wa gatatu, mana utwigarurire umurikishe mu nyonga hawe natwe turakira. umurongo wa Jusqu'à quand kane, seras-tu en- uhoraho mana nyir'ingabo uzogeza ryari gupfunduka urakira gusenga kw'abantu bawe. On a toujours prié, twarasenze iminsi yose, a toujours répondu, imana toujours exaucé. iminsi yose yarishuye yarasubije. umurongo wa gatanu haravugwa muri zaburi 80, Et tu nous as abreuvé de larmes. wabagaburiye amosozi Verset 7. ku mutsima, wabahaye amosozi menshi yo kunywa, Pour nos voisins, utumye ababanyi ils bacu se moquent de nous. baducuranwa, Quand ça vient, alors ça vient. abansi bacu batunegura bitwengera. iyo bije bikaza byihuse, hanyuma bikaza bivuye mu mpande zose. aho rero ugasanga ntitugifise aho gusohokera, ariko uburuhukiro bumwe. aho rero hahiriwe umuntu Cherche pas l'issue, atarondera le refuge. aho guca, ariko abona ubuhungiro kandi akabubona. Il n'y a pas de situation hano rero turashobora kubigiranya, écrite nta dans les psaumes. nta Il reprend le verset 7. bintu bimwe bitavuzwe muri zaburi. umurongo wa gatanu aravuga, wa gatandatu ngo utumye ababanyi bacu Et ensuite, baducuranwa, abansi bacu batunegura bitwengera. umurongo w'indwi, mana nyen'ingabo rétablis-nous utwigarurire et fais briller ta face umurikishe afin mu nyonga hawe natwe turakira. que cela soit notre prière ce soir ribe ariryo sengesho ryacu kuno mugoroba. turi hano, pour prêcher, ntituri hano kugira ngo tuvuge ubutumwa, ariko turi hano kugira ngo tubwire il y a des requêtes, imana. hariho il y a des besoins partout. amakete y'imitwaro, hariho ibikenewe Mais le diable rôde ku ruhande rwose. vraiment comme un birabagoye kwizera, ariko by'ukuri satani agenda yivuga nk'intambwe ishaka uwo irotsa, il peut dévorer. igenda yivuga nk'intambwe ishaka uwo irotsa. Mais ariko nous regardons à l'agneau de Dieu, turaba ku mwagazi w'imana, nous regardons au lieu de la tukaraba tribu de Juda kuri ya ntambwe yo mu muryango wa yuda, qui avait umunago w'igishitsi cya dawidi wanesheje vaincu l'ennemi mbere, yanesheje n'umwansi, et qui a dit wavuze tout pouvoir m'a ati été ububasha bwose dans le ciel nabuhawe sur la mu terre. ijuru no ku isi. amen. bakundwa, Prenons ensemble cette affaire au sérieux. dufate ibyo nka nkama, tuvuge tuti mwami, Tu as donné à Abraham wahaye aburahamu ce que tu lui avais promis. ibyo wamusezeranije, Tu as accompli en Isaac wasoje muri ce isaka qu'il avait promis. ibyo wamusezeranije, Tu mets ton alliance en Jacob. wemeje isezero ryawe muri yakobo. turashobora kubandanya Énumérer tout un registre de ce que Dieu a fait. urutonde rw'ibyo imana byose Nous yakoze. regardons ensuite iyo rero turabye le commencement du Nouveau Testament. tukaraba ku ntango y'isezerano Quelle manière rishasha, merveilleuse. uburyo ubwo ari bwo butangaje. umwami Il n'y a pas seulement parlé, ntiyabivuzeho gusa, ariko comment il a accompli. ingene yabisohoza. Il n'en avait pas seulement un message, mais il avait le résultat
du message divin. yohana yari afise ubutumwa gusa, ahubwo yari afise icamwa iby'imana. Il parle hari ahantu avuga de l'époux ngo qui entre avuga iby'umugenzi w'umukwe wumva ijwi ry'umunezero ry'umugeni, et il dit akavuga qui ngo appartient à l'épouse, c'est l'époux. nye n'umugeni ni umukwe, ariko umugenzi w'umukwe aba ari ngaho yumva ijwi ry'umunezero Selon Jean 3, verset 29. Déjà là, ry'umugeni. l'épouse de l'agneau yohana rimwe a commencé. gatatu mirongo ine n'icyenda. Déjà là, le ngaho peuple a été appelé ijwi à ry'umugeni ry'umunezero ryarumvikana, aho ubwoko bwarahamagawe kugira ngo bushikanirwe umwami. des hommes qui étaient inclus dans la rédemption. abantu bashizwe Il y mu avait toujours un gucungurwa, récit de la prédication divine. hama hariho ikiva mu bwo butumwa bw'Imana. Hanyuma uyu munsi Prédication que nous sommes en train de mu traduire. butumwa tuko turasobanura, Frère Branham s'adresse mwenda à Branham environ 100 abwira nk'abantu 120, Oui, yego réunion de salon. mu makoraniro Vous êtes le résultat de ce baraho, message. akavuga ngo muri icamwa ca buno butumwa, muri icamwa c'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Bakundwa, Nous ne contestons rien avec personne, ntaco dupfa n'umuntu n'umwe, mais nous ne sommes tout simplement pas encore ariko satisfaits. ntituraba abahagijwe Nous disons comme mu le buryo prophète Ésaïe, bw'Imana. tuvuga nka Yesaya, est trop court. igitanda ni kigufi cyane ntitwokirambararako, kandi no kwifuka naho icyo twifuka ni gitonyi cyane, dushobora kwifuka. Yesaya 28:20. uko niko ibintu bimeze. Ce n'est pas suffisant. Urakwega ukifuka, ugasanga ntibikwira, umutwe ntiwifutse, amaguru ntiyifutse, ibintu bimeze uko byategerezwa kuba. ariko nubwo biri uko, turazi ko umwami wacu yaravuze ngo naraje Afin que vous ayez la vie kugira ngo mugire ubuzima kandi pleinement satisfaite. mube muhagijwe byuzuye. Pour une fois, nous devons croire irindi rimwe dutegerezwa kwizera, tukizera ukutanga itigumya kw'Imana yacu, tukayifatira ku majambo, atari kuba gusa abantu ça, c'est bien la grande différence. basaragurika, ariko tukaba twuzuye icyizere, ntidukome ku meza ngo n'induru nyinshi, ariko twambaze Imana n'imitima yacu yose. Et vous verrez, muzobona cela sera manifesté. ibyo bizogaragara, kuko Ça a été sémé. byarabibwe, kandi urwo rubuto ruva ku Mana ruzogaragara. Ah, si Dieu pouvait nous donner un résumé de toutes les Imana iduhaye mu ndunduro imyimenyerezo yose, nk'uko paroles yavuze mu ncamake ijambo ryose données, ryo mu bihe byose, indunduro y'ijambo ryo mu bihe byose ikaduha inyigisho, comme Frère Branham le disait, kuko Mwenda Branham yabivuga les derniers temps, mu minsi ya la nyuma. pluie de la première et de l'arrière, Imvura ya mbere n'iya nyuma ensemble. bigwira rimwe. L'enseignement et la bénédiction de Dieu, Inyigisho n'umugisha w'Imana fruits, bigaragara nk'ivyamwa, sont tous deux réunis. byose uko ari bibiri Nous voulons biba vraiment biri faire hamwe. confiance au Seigneur, Rero turagomba kugira icizere umwami, tumufatire ku ijambo, nous ouvrir à lui, tumwiyugururire, tumuvugishe, kubera yuko yatuvugishije, et puisque sa parole kandi kubera ko ijambo ryiwe est tombée dans nos cœurs, ryashizwe rikagwa mu mutima wacu, dufise uburenganzira bwo kumuvugisha, atari mu gihushanye n'ijambo ryayo, ariko bihuje n'ijambo ryayo, tukayibwira ibije ku mutima wacu, une promesse rikaba ari isezerano a faite dans sa parole. iryo Imana yakoze mu ijambo ryayo, Je vous remplacerai ngo ce qui nzobasubiza ibyononwe byose, ibyatakaye. ubwo butumwa bwigishijwe na Mwenda Branham mu 1855 i Kashur. la prédication basée sur Joël ubutumwa bufatiye kuri Yoweri 2:25 ngo nzobasubiriza aujourd'hui, iby'imyaka yose, ego uyu munsi c'est plus actuel. Et ni ibya kino gihe kandi biregereje gusumba uko byari biri icyo gihe. Nicyo gituma venons au Seigneur, turaza ku mwami no kwizera, tumwambaze turi hamwe, twemejwe
yuko azokwishura amasengesho nk'uko twabisomye, nubwo twaba twabaye biri mu mucano, nubwo ibintu byose bitameze neza byaba bihari ubu, ariko turaba ku mwami ari umwizigirwa, ari umunyembabazi watuvugishije, kandi imvugo y'Imana misi yose ifise icitumbereye kimwe, ni kuvuga ngo ni kubyura ukwizera muri twebwe abo yasezanije biciye mu ijambo ryayo, kandi muri twebwe ivyo yadusezeranije canke yatubwiye, kandi nivyo tugomba gukora ubu tuze kuri we bwo kwizera. Turahaguruka twegere imbere dusengere hamwe. Mbega twatahuye by'ukuri uyu munsi n'imitima yacu yose kubera yuko Imana ifise umugambi hamwe natwe, yaduhaye ijambo ry'isezerano ry'Imana kugira ngo ibyure ireme muri twebwe ibyizigiro, kandi ibyo byizigiro bijana n'ibyo ntibijana mu kubabara, ariko bijana mu gusohoza. Ndibaza ko iyo turabye Bibiliya, uwo wese Imana yavugisha yaratahura ko yabikoze kugira ngo ibahe ibyo yasezeranije. Dutegereza kwemera ibyo nyene mu kwizera dufashijwe n'Imana, ntidusuye kwiraba, ariko turabe umwami mu ijambo, kuko ijambo ntishobora kugaruka kuri we ari ry'ubusa, ariko ni ijambo rizima iryo twaronse, kandi iryo jambo ritegerezwa kwaguka, rikaguka, rigatanga ibyo ryavuze. Aho rero nta kwihatana kumwe bikenewe byacu, bihagije kwizera gusa. Mbega Mariya yavuze iki? Yavuze ngo bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze, ndi umuguranokazi w'umwami. Mbega turashaka by'ukuri gutangurana no kwizera, dushimire umwami mu buryo busanzwe, ibisigaye bizizana, icindengakamere kizoza. Bikwiye gusa gutangura gushimira Imana mu buryo busanzwe, iby'indengakamere nabyo bizoza mu nyuma. Umuntu adashobora gutangura mu buryo busanzwe, nta kintu kimwe kizoza mu bikurikira, ariko ndizera ko twabitahuye. Birashoboka ko kubera ko twagize igihe kirekire cyo kurindira kiri inyuma yacu, birashoboka yuko bitugoye gufata kuronka ubufatanye, ariko ndashobora kuvuga ikintu kimwe, kandi si kubw'ineza yacu canke ngo ndabivuge mu bundi buryo bukoze neza. Nashaka gusaba, mbega Imana ntiyatuzigamiye mu ijambo ryayo ritomoye ry'ukuri ryumvikana rishuwe? Birashoboka yuko birashoboka ko abantu bidoze kubera igihe runaka, kubera nk'abantu abo mu buryo ubu canke ubundi batatwawe mu makanguro no mu miyoboro yindi itandukanye, ariko dushaka amerekezo amwe gusa, kandi agomba kuba ari ay'Imana. Imana gusa niyo igomba gushika ibyo ifitiye uburenganzira. Ntitwarindiriye ubusa, ahubwo nk'igoshane mu bwizigwa bwayo izosoza ijambo ryayo. Kumbure ntidukeneye no gukoma induru, ariko tuvuge mu buryo butomoye umwami, nk'uko umugenzi abwira umugenzi wiwe akamubwira ati mwami wamvugishije, narose ijambo ryawe, kandi ndizera yuko uza kuryemeza urisohoze.
simplement et naturellement. dushime gusa bisanzwe mu buryo busanzwe, ibisigaye nabyo Et ensuite laisser à Dieu. bisigaye tubirekere Imana, hahimbazwe kandi dushimirwe umwami. Amen.